Mwechenda kugeza kuri jeyo batanzana muri ibi bya politike byo kuba mukuru w'igihugu. Jema ndarigiriye kera kwe. Jewe ubu mwamumbona nibereye mu mirima kandi bari bosega kuko ndabona uruhombo mpomba. Mara nijoro kugira ngo njyame urumva guma niyumvira ibibazo by'abene gihugu mbeno bitorero muti gute urumva amanama iki. Ndabahe kaze shuti banywanyi mubana natwe makuru n'ibiganiro dutambutsa ku muresha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imonesha kuri muri dendi bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakurwa amatohoza haba mu bisata bitandukanye nka politiki, umutekano, iperereza, agateka kazi na muntu, imigenderanire ndetse n'andi makuru yose bari kwaravugwa ngaha mu makungu ndetse no ngaha mu kibano. Ndabahaye mwaramutse abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Eri nitekana munezero ntangere byo gusubira kubaha yambu abanywanyi ba Isange TV. Imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabaye kaza ari amakuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri no saha n'amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye cyane cyane tuzakurabira hamwe mu vya politiki ngaha mu Burundi. Turabe uko mu mugambwe CNDD FDD bihagaze mu gihe amatora yimirije ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri umwaka wa 2025, aho rero amatora y'abashinga amateka ndetse n'ay'abakuru b'imitumba yimirije ukwezi kwa ruheshi muri uyu mwaka wa 2025. Mbega mu mugambwe CNDD FDD hoba hari kuvugwa ibiki? Icuka cibi casubiye kwaduka mu mugambwe CNDD FDD. Turaza kurabira hamwe amagambo amwe namwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashikirije ubwo yari karaganira na bamwe mu rwaruka ruri mu mugambi nyene wa peyaje, aho yagarutse ku magambo ateye ubwoba n'amajambo yashikirije urugwaruka na cyane cyane yumvikanisha ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atagishaka kuba indongozi cyangwa se umukuru w'igihugu, akavuga ko rero ngo arambiwe gutwara Burundi. N'amajambo rero ashikirije abanyarwaruka arwumvisha ko adagikeneye ku urongora Burundi, na cyane cyane rero abanyagihugu b'u Burundi baramye barabivuga. Harabatwandikiraga ku mboga ngurukana bumenyi akaba tubwira ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngo atagishoboye kurongora Burundi, ahubwo ko intwaro ye yagera ko ikarangira. Perezida rero Evariste Ndayishimiye nawe mu gacerere avuyeyo aciye avuga ko atagishoboye gutwara Burundi ngo bugoye cyane, ahubwo ko ngo igihugu yogiha abanyeneco ngo akigira kurima ibiraya ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye yobandanya kurangura. Turaza kuvyumva twavyumvishe mu majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ariko arabwira urwaruka ndetse n'abanyagihugu muri rusange, aho rero yari karaganira n'abasenidede FDD abumvisha ko ngo kurongora Burundi ngo atakibishoboye, ahubwo agomba gutanga intwaro banyine igihugu bakabandanya bagifata. Turaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa muri CNDD FDD mu gihe CNDD FDD amatora yimirije mu mwaka wa 2025 ndetse nayo mukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Kuri ubu aba CNDD FDD barahagaritse umutima, ntabwo bari kwibaza uzorongora Burundi, gusa bikaboneka ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'Uburundi Gervais Ndirakobuca bamaze gutegura integuro y'amatora ndetse n'ibizokwigwa ko ndetse n'uko amatora azogenda ndetse n'abazokwitoza mu bibanza by'umukuru w'igihugu. Aho rero bavuga ko ku rutonde rw'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye ariho ubu ngubu adashobora kuzokwitabira amatora. Turaza kumva imvo n'imvano, mbese ni iki gihanze Burundi muri aya matora, ese abarundi biteguriye amatora bate? Ibi byose turaza kubirabira hamwe turabo ko bihagaze muri iki gihe nyene c'amatora. Ni mu gihe kandi uhagarariye umugwi ujejwe amatora ngaha mu Burundi Prosper Ntahorwamiye yamaze gusohora itangazo avuga ko kuri ubu amatora agomba kwitegurirwa kandi akazoba mu mwidegemvyo. Turaza kubirabira hamwe ndetse turaza no kurabira hamwe bari hanze y'igihugu b'abarundi ico bavuga ku matora, haba bahunze cyangwa se abari muri diaspora. Turaza kurabira hamwe twumve ivyo bariko baravuga ku matora. Gusa turabiye hamwe n'ubundi muri bimwe mu bivugwa n'abari hanze y'igihugu baravuga ko
aya matora adashobora kuzoba mu mwidegemvyo mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yobandanya yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, kubera ko n'ubundi ubona ko ngo intwaro ye irambiranye ku butegetsi bwa CNDD FDD. Abarundi baridoga bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze gupfukama abanyagihugu mu nda, ndetse yanaboheye imugongo zimwe mu ndongozi bafatikanyije kurongora ngo kuko ari we afata ingingo atagiha abanyagihugu ijambo. Banavuga ko ndetse n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye ngo ari bo bonyene bamaze kunyonora cyangwa se banyonora amatungo y'igihugu aho gufasha abanyagihugu gushika ku mbona kazoza Uburundi bwihaye mu mwaka wa 2040 ndetse buteye imbere mu mwaka wa 2060. Ibyo byose turaza kubirabira hamwe mu biganiro turubuze kubashikiriza ku mugoroba, kiraza kuba kirongowe na Pacifique Nini nahazwe ndetse n'abandi bamenyesha makuru batandukanye. Turaza kandi kurabira hamwe mu makuru y'uburyo bw'idonido, turabira hamwe muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo uko bihagaze n'umutekano uko bimeze mu gihe umugwi wa M23 nyene wari umaze iminsi uri mu biganiro na Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Turaza kurabira hamwe ibyavuye mu biganiro vy'Doha muri Katari, aho rero umugwi wa M23 ndetse na leta ya Kongo Kinshasa byamaze gufata ingingo yo gusinyana amasezerano ndetse baganasohora itangazo bavuga ko bagiye guhagarika imigwano mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Turaza kubirabira hamwe twose, turabire hamwe uko bihagaze. Kuri ubu rero tugarutse mu makuru kuri bw'idonido mu Burundi mu gihe amatora yimirije mu mwaka wa 2025 ndetse no mu mwaka wa 2027. Abanyagihugu rero bariko baravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye atakigenwa kuba yoba umukuru w'igihugu ngo bivanye no kungene kuva yagashika ku butegetsi atakintu kizima yashikanye ku banyagihugu, ahubwo ngo yabandanyije abashikiriza ibintu bibi cyane ngo biba bibi ngo gurusha n'izindi ntwaro zose zabayeho mu gihugu. Perezida rero Evariste Ndayishimiye nawe mu kiganiro yariko aragirana n'abanyamugambwe CNDD FDD yabashikirije ko arambiye kurongora Burundi, ahubwo ngo agomba gutanga intwaro banyene igihugu bakabandanya barongora igihugu nkuko mwavyumvise mu majambo yariko arashikiriza abanyagihugu nyene bari ngaho, aho nyene ivyo birori vyari biriko birahera aho mugambwe CNDD FDD wariko uraganira n'umukuru w'igihugu. Mwumvisha amajambo rero yashikirije. Tunyarukiye muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, naho rero ubu biravuga ko hari ubugizi bwa nabi bukomeje kwiyongera, aho abasirikare 5 bishwe ndetse umwe aranakomeretswa bikomeye cyane, ndetse n'umunyagihugu umwe wo mu Bushinwa aranyuruzwa. Bikaba rero ari igikorwa cakozwe n'abantu bataramenyekana bitwaje ibigwanisho byabereye kandi mu gace ka Kipori ku munsi wa Mungu kigenekerezo rya 27 ndamukiza 2025 mu gatondo igihe cy'isaha hafi 10 no mu twenzi. abatewe wari bavuye mu gace ka Kabimba bagiye Karemi, niho bategwa abasirikare baricwa. Umushinwa yarabarimwo aranyuruzwa, umushoferi yarabatwaye yarakomerekejwe bikomeye cyane ari kuvurirwa ku bitaro byo muri ako gace ka Kipori. Kunyuruzwa k'uyo mushinwa bikaba rero ngo biri mu minwe y'igipolisi. Tubibutse ko igikorwa nk'ico carigeze gukorwa mu mwaka wa 2024 hiciwe abasirikare 2, Mushinwa bari kumwe nawe aranyuruzwa. Ibikorwa nk'ivyo rero bishobora gutuma amashirahamwe y'Ubushinwa azana iterambere mw'ico gihugu ca Republika Iharanira Intwaro ya Kongo yo kurwamo akayabo karenga. Nivyo rero vyariko biravugwa ngaho muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Naho mu yandi makuru kandi turabiriye hamwe buriko biravugwa ijya nino, nuko muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo n'ubundi umugwi wa M23 kuri ubu ngubu ubandanyije mu biganiro na Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, abagira ngo barabire hamwe kungene intambara yo hagarara mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro ya Kongo.
nkuko tubishikizwa na bamwe mu batubereye aho ivyo biganiro birimo biraba ngaho i Doha muri Katari, aho rero umukuru w'igihugu ca Katari ari we muhuza w'ibiganiro vy'impande zompi hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Turaza kubandanya tubashikiriza ibyakomeje kuvugwa muri ivyo biganiro ndetse naho amakuru ageze.